Ubwato butwara ibidandazwa bwasetse ikiraro gikomeye cyitwa Bridge mu gisagara ca Baltimore muri leta ya Maryland muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abajejwe gutabara bariko bararondera abo barokotse icatumye ubwo bwato buseka ico kiraro ntibitomoye. Ubwo bwato bwari butwaye ibidandazwa bwasetse ikiraro cyitwa Francis Scott Bridge mu gihe c'uruja n'uruza rukomeye rw'imodoka mu masaha yo mu gitondo co kuri wa kabiri. Abantu babiri batabawe yamara igitigiri c'abandi batari bake bashobora kuba baguye mu mazi ari munsi ico kiraro ntikiramenyekana. Amasanamu ya video yafashwe igihe ico kiraro cariko kirasenyukira mu mazi yashizwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Ubwo bwato bwatse umuriro inyuma y'iyo mpanuka. Brandon Scott, umukuru w'igisagara ca Baltimore, yatangaje ko atawo kwigeze yiyumvira ko yobonye n'amaso yiwe ikiraro gikomeye ca Bridge gisenyuka ukuraho. Yavuze ko uko ibintu vyagenze ari nkuko bigenda mwireresi. Brandon Scott yatangaje ko isanganya ryabaye mu masaha ya kare yo kuri wa kabiri ari ibintu bibabaje cyane kuruta uko umuntu ashobora kubivuga. Abategetsi bo mu gisagara ca Baltimore batangaje ko igitigiri c'abantu batari bake bariko barakora kuri ico kiraro ca Bridge igihe casenyuka. Imodoka zitari nke zaguye mu mazi akanye ari ku metero 15 munsi y'ico kiraro. Umushikiranganje ajejwe gutwara abantu n'ibintu wa leta ya Maryland, Paul Wisfeld, yatangaje ko uruja n'uruza rwose rw'ubwato ku kivuko ca Baltimore rwahagaritswe gushika hari ibindi bitangajwe. Buramatari wa leta ya Maryland, Wes Moore, yatangaje ingingo zo mu bihe bidasanzwe. Yavuze ko ariko akora kugira leta ya Amerika imuronse uburyo akeneye. Wes Moore yagize ati, "This morning, our state is in shock. And I want to take this moment to speak directly." Gitondo leta yacu yaguye mu gahundwe. Nshaka gufata akakanya kugira mbwira abanyagihugu ba leta yacu ko nkengurukiye cyane mwebwe mwese mwashitse ubwa mbere habereye isanganya ku butwari bwanyu, inguvu mwerekanye ku bintu byose mukora ku nyungu za twese. Mwabonye ibyabaye muca muribaza ico mwokora kugira mutabare. Abagiye ahabereye isanganya bariko barakora ibishoboka byose kugira batabare abageramiwe n'isenyuka ry'ikiraro ca Bridge muri uyu mwanya tuvugana. The victims of this collapse literally as we speak. Ibiro bijejwe gutohoza ivyaha vya Amerika FBI vyishikiye ahabereye isanganya ku kiraro ca Bridge mu gitondo co kuri uyu wa kabiri. Yamara Wisfeld yavuze ko ataterabwoba bariko bikeka ku vyabaye. Perezida wa Amerika Joe Biden yahawe amakuru ajanye n'iryo sanganya.